Jeni twasanze amahoro Rabani nkaba nsanzwe ndi umurimyi w'ipampa ngaha mu ntara ya Cibitoke. Ego Rabani umurimyi w'ipampa hanyuma musanzwe mukorera mu mashira hamwe uyu munsi mukaba mwari mu nama kuvura ibategura kwinjira mu rwego rw'amakoperative mbega mwebwe nk'abahora barimira mu mashira hamwe ipampa ryanyu mwari mwitunganije gute? Ego twari dusanzwe turi mu mashira hamwe mu rwego rwa commune hama twarashize na federation mu rwego rw'intara twongera kandi dushinga na confederation mu rwego rw'igihugu. Rero kubera ko umugambi wa leta uhimiriza abarimyi bose kuva mu mashira hamwe bakaja mu makoperative nico gituma twabitavye kugira ngo mudusigurire by'umugambi w'amakoperative natwe bw'abarimyi b'ipampa ashobore kudushikira. Ego mwasiguriwe ibitari bike bijanye n'amakoperative mbega hari bikuru mushoboye gukuramo? Twabyumvise aho twahora turondera amahera ugasanga umuntu arondera amahera y'umurengera cankwe ugasanga umuntu agiye kubaza hatazi akajuragirika. Ubu twumvise ko tuzotumbera inyubako imwe irimo byose naco gituma bishobotse muri uko kwezi kw'icenda twifuza ko tuzobikora tuzoshinga komite nshingwa bikorwa na nkenguza bikorwa hanyuma duce turondera n'ubwo buryo batubwiye duce dutora abantu babiri bace bamanuka bajanye n'izo karanga muntu basabye zabo bantu bari muri komite kugira ngo bagenzure neza barabe ko atari koperative y'umuryango canke y'umuntu hama tuze tubishinyishe vuba bishoboka ku buryo twifuza hamwe rima ry'ipampa zizotangura mu kwezi kwa 11 twamaze gushinga koperative. Ego mbega hari ibibazo bikuru mwa mwari musanganywe aho mwari mira mu mashira hamwe mubona muti kumbure ko haje koperative birashobora gutorerwa umuti? Ego ibibazo bikuru nuko abantu twasana barima dutandukanye cyo no kwita akajagari cankwe ukudahuza mugasanga narigenga ku murima wundi akigenga hariya canka agatera ibintu yifuza gutera binyuranye n'amategeko konjere ko yatanga. Ari naco gituma rero ubu tugiye mu mashira hamwe twarashoboye kubitunganya ariko ntitwari bwabinonosere neza nkuko twamaze kubyumva tumaze gushinga mu makoperative ho bizorushiriza kuko tuzorimira hamwe nubwo umuntu wese azoba afise umurima wiwe yigenga mugabo azoba ari umurima uri hamwe kurimira rimwe guterera rimwe kubagarira rimwe gusoromera rimwe no gushorera rimwe. Umva ko ari ikintu gikomeye cyane twimirije gukora. None mu burimyi bw'ipampa mugiye kuzokora kuri rima ryimirije mubona imyiteguro mwogira niyihe muri rusangi canka kamo mutera abo mwari kumwe mu mashira hamwe kumbure ko haje umugambi mushasha w'amakoperative? Nuko uyo mugambi mushasha w'amakoperative bawumva hama bakawushira mu ngiro kujya bumvishe umugambi wo kuja mu mashira hamwe tukayashinga tukakurikirana amategeko agenga amashira hamwe niko n'uyo mugambi no batera kamo ko wumva hanyuma bakawushigikira cyane mu kurondera intererano kuko nta gikorwa kijana kitakeneye amahera hama tugerageze turonke stati igenga amakoperative turifuza ko amakoperative yobaho muri Mazamiduha Rubenga na Kabamba Rujembo cyo kimwe na Kibuka Mukingiro twese tugakorera mu ntuze y'amakoperative azoza yunganira ayarasanzwe ariho ico gihe bizofasha. Hanyuma kamo nteyabarimye nuko barazi ko dukunze gutegura irima mu kwezi kw'icumi itariki imwe kwezi kwa 12 tukatangira gutera ipampa. Igihe rero tuzoba turi mu makoperative tuzoba twumva amategeko amwe imigambi imwe kandi twifuza yuko twoteza imbere koko igitegwa c'ipampa narijya numvise yuko uyu mwaka bashobora kuzorigura ku majana 7 nubwo twebwe abarimyi twasabye 1000 uko mu ipampa hari ibikorwa byinshi. Ego hari n'ikindi gikorwa cabaye mwabonye yuko nyakwa musitanteri yari kumwe n'intumwa zabuye mushikiranganje bw'uri mbigorozi n'ibidukikije bari kumwe n'intumwa n'ubuyobozi bukuru bwa Kojeriko hanyuma itongo kumbure bene gihugu bari basanzwe bari mamwe ipampa mugabo bagashirayo amazu bati ahubwo ivy'amazu bivemwo hanyuma abashaka kuri ipampa baze bushasha bari ipampa mbega ivyo bintu nk'abene gihugu mwebwe mwavyakiriye gute? Muri rusangi twebwe twavyakiriye neza
kubera ko twipfuza kurima ipamba mu ma reserve ya leta. Naco gituma abantu bose bashoboye kwihagira amatongo ya leta bogerageza uburyo bwose kuyasubiza tukagura. Nabo nyene tukabasaba yuko nubwo yasubiza abasanzwe arabarimyi b'ipamba vy'ukuri kusaba umurima agronome cyangwa kuja mu mashimo makoperative bakamuha umurima bizomufasha. Twebwe twabyakiriye kuko bijya n'umugambi wari watanguye mu 2008 mu 2013 sente biraza kwashikiriza mugabo baranka kuvamwe. Mugabo urabona ko ubu umushikiranganje yarayashize mu ngiro iryo tegeko ari naryo musitanteri yaje gushikiriza uyu munsi. Rero twebwe nk'abene gihugu bari mu mashira hamwe ariko ashaka kubaka amakoperative hajya hazo cyakorera koperative twamaze no kuyumvira iyo koperative yari yo kuko hasanzwe hari abarimyi bakunda ipamba. Ndi umurimi w'ipamba kandi ndi umwe mu mboneza z'abarimyi b'ipamba. Umwe mu mboneza z'abarimyi b'ipamba, mbega urashobora kutubwira mu buzima ikintu ipamba rimaze kugushikanako? Yego cyane, jewe ipamba ndarishima nubwo bigoye. Jewe ipamba ryaranyigishirije abana baratsinda amashuri, ubu n'ukuri bari ku rugero, kandi ipamba ryaramfashije cyane. Ubuzima bwanyu fise bwose nabukuye mu giterwa c'ipamba. Ibi baruhisha mu ipamba mbega nibiki muri ko murarondera umwimbu w'ipamba? Ego ipamba riraturusha kandi riraturusha cyane mu bijanye n'irima, ibagara, itera n'ipompa. Byose biza biturusha biri nk'imvune, kandi ipamba rikaba riri ku rugero rw'amafaranga make cyane. Mugabo kubera ko twabyemeye turabikora kugira ngo turebe ko bazogera igihe batwibuka kumbura ipamba rikaronswa agaciro. Mbega nk'umurimyi w'ipamba usanzwe ukorera mwishira hamwe, uwo tubwira karusho wakuyeyo ku buryo wakorera mwishira hamwe? Ego murakoze cyane. Jewe kubera nkorera mwishira hamwe karusho mfise nasumbya nk'umuntu yigenga mu gihigura rigeze je sinahangayika ku bijanye n'ibikoresho byo kugura ipampa, ntago nabihangayikamwo mu bijanye n'ipompa sinahangayika kuko nari umuntu ndi mwishira hamwe. Kuronswa umuti na uronswa vuba kandi nkamenya ko umuti utangwa gusumbya wa mwigenga atari mwishira hamwe. Ego muhejeje rero kuronka umuhinga umuyobozi mukuru ajejwe urwego rwo kugenzura amakoperative, mbega mu nyigisho muhejeje guhabwa mwovuga muti bikuru mugiye mukuyemwo byo bari nk'ibi? Ibintu bidushimishije muri biganiro baduhaye byo kuja mu makoperative nuko tugiye kurimira hamwe kandi tukimburira hamwe, nukuvuga n'ibikorwa tuzokorera hamwe kandi bizohava binaduteza imbere. Hari ikintu nungutse cyane, numvise ko na bya bindi tutari tuzi yo biva niyo bija nk'umwavu. Batubwiye ko mu ipamba hashaka kuvamwa amavuta hakavamwa n'umwavu kugaburira ibitungwa. Ibyo twebwe ntago twari tuzi yo bija niyo biva. Mugabo kubera ko tugiye muri koperative tugiye kubona iyo bya bintu byose biva mu giterwa c'ipampa ko natwe bigiye kuzodushikira. Nkaba nishimye cyane, ubu mvuye hano ndahavanye ikigwa ngiye gushikiriza abandi bantumye bamwe naje nserukiye batabashije gushika hano, kuko twungutse mu mashira hamwe tuvuye mu mashira hamwe ubu tugiye muri koperative. Kandi nkabambona ko koperative nishira hamwe riharanira inyungu twakora, ariko nta nyungu twari tubona ziva mu mashira hamwe zijanye n'igiterwa k'ipamba. Ariko uyu munsi ko tumara tugiye muri koperative tugiye kubona inyungu zizohava ziva mu cya giterwa k'ipamba. Gusa rero kubera ko tubyumvishe ari nka bishasha, twasaba ko babandi bariko barabitwiza bo tuba hafi mu kutugwiriza inyigisho kugira ngo ubumenyi bwabyo tubwumve neza. Ego mwebwe mugiye kuja muri koperative y'abarimyi b'ipampa, hanyuma nkuko mumaze imisi muvyumva mu gihugu cyose ubu unye leta iriko irashira imbere ibikorwa by'amakoperative. Mbega mbona ivyo bintu bizohava kumbure bibungurira ubucuti hamwe n'ayandi makoperative akorera ku bindi biterwa, kumbure mugahava muhanahana bamwe ivyo bimbura abandi ivyo bimbura, mubona ivyo navyo bishobora kubagirira akamaro? Ego neza cyane murakoze. Turabona ko tugiye mu makoperative bishaka kutugirira akamaro. Narirya je nari nsanzwe ndi umwe mu shira hamwe na dese ntanga ibiciro mu makoperative ari hirya no hino.
kila munsi wa Mungu naza gutora ibiciro ku isoko nkabirungika muri inadese nayo ikangarukanira ibiciro biri mu yandi makoperative bikaza muri koperative iwacu nkunda nkukize twarima nk'igiterwa k'ikigori n'ibiharage. Ibyo je bigiye kunyorohera cyane kuko nari nsanzwe ndi nani muri byo nari imbere cyane kuko nibyo biciro natanga hirya no hino nige nabitanga nabikuye ku isoko mbayeho nanjye nkaca mpabwa ibivuye mu zindi ntara ntashoboye kugezamo amaguru mugabo nkacamenya ibiciro biri mu Kayanza n'ahandi murakoze. None kuri rino rima ry'ipampa yimirije mwebwe mwiteguye gute mutera kamo abandi banywanyi banyu kugira ngo bijukire amakoperative akakamo mwatera? Yego murakoze cyane. Ibirima twimirije y'uku kwezi kwa 10 tugomba tuje muri amashira hamwe yacu nkuko turi mboneza duserukira abandi tubakoranye tubabwire ko tugiriwe amahirwe yuko twinjiye mu makoperative y'abarimyi b'ipampa kandi ndabirebye benshi bazobyumva kuko iyo bumvishe koperative bumva inyungu. Ego nimwe muhagarariye koje ko ngaha mu ntara ya Cibitoke mbega muri rusangi ubu unye ku burimyi bw'ipampa mubona byifashe gute? Uburimyi bw'ipampa turagerageza ivyo dushoboye kuko turamaze ku mu mwaka uyu twararose ipampa twaramaze kurishikiriza muri koje kijyo twarose ubu tugeze ku gikorwa cyo guhemba kandi bamwe baramaze guhemba hasigaye bakeyi. Ego mbega mu gutunganya uburimyi bw'ipampa abarimyi babikora gute mbega bo bakorera mu mashira hamwe byifashe gute? Mu bisanzwe ubu mwaka twaragerageje yuko bose bakorera mu mashira hamwe nta muntu numwe atari mu mashira hamwe ubu mwaka kuko nigura bose baguriye mu mashira hamwe. Ego muri ko muraraba none ingorane nyamukuru kumbure zoba zituma umwimbu w'ipampa ugabanuka kuko muratubwiye ko woba waragabanutse biva kuki? Mu bimwe mu byatumye umwimbu ugabanuka ni biza bishika nkuko bishikira n'ibindi biremwa ipampa ryarashoboye kugwara ingwara hanyuma ibindi byashoboye gushika nuko habayeho imyuzurira byihindagurika gibiye kanini nivyo twavuga byagabanura umusaruro kuko iri mu kurima twagerageje kuvyo dushoboye naho machine tutatwarose zihakije mugabo twarimye kuko twadufise mu hectare tari mukeyi. Ariko hariho ibindi batubwira bati umengo kuvanga igiterwa c'ipampa n'ibindi biterwa haraho usanga bitajana ivyo byo nta ntambamye bifise. Yego biragabanura umusaruro ariko bimwe nk'ibiharagi turemera yuko ata umusaruro ukabije bigabanya ariko hari ibindi biterwa bimwe nk'inkore usanga kuko zagabana umusaruro kuko zizibira cyane gose ihema y'igiterwa. Ego ubu haje rero umuyobozi mukuru arongoye urwego anakope rujejwe gutunganya amakoperative mu gihugu cyose mbega ku nyigisho yari karatanga avuga ati bifuza ko amashirahamwe yoja mu makoperative mwebwe nk'abajejwe gukurikirana igiterwa c'ipampa uwo mugambi mu wakira gute? Twebwe twawakiriye neza kuko nta kintu kinini yauje guhindura kuko no guhindura gusa izina ibikorwa byo byari bisanzwe bikorerwa mu mashirahamwe. Ubu rero kuzobora guhindura izina bireke kwitwa ishirahamwe bihinduke ikoperative. Tuzobandanya dukorana nko twakorana kandi ndazi neza yuko twakorana neza n'ubundi bizobandanya murakoze. Mbe kubona hari urwego rujejwe kugenzura amakoperative ku rwego rw'igihugu murabona yuko kumbure hashobora kuboneka uburyo kumbure bwo gufata mu mugongo gusumba abazoba bahurikiye muri ayo makoperative? Genda vyizeye cyane kuko urwego rw'igihugu ni ruza guterera kugira ngo umugambi ugende neza ahubwo twebwe tubakiriza yompi kuko nabantu baje kudutera intege dufashanye kugira ngo igikorwa kigende neza. Hariho rero ikindi gikorwa mwakoze uyu munsi intwaro ihagarariwe na musitante wa komine Rugombo ashikirije itongo kojerko kugira ngo ririmwegwemo ipampa abantu bareke kuri bamwo nkuko byari byarashitse mwebwe mujejwe gukwirikana cyo giterwa c'ipampa ngaha mu ntara ivyo mu byakiriye gute? Twebwe twabikomeye amashi kubera yuko ni urubanza rwabaye kuva kera kandi mu rutanguranije naraha n'ubu naho turusozereye ndaha no kuvuga rero yuko twishimira igihe twaranguye
twabikomeye amashini ukuri tugiye kugerageza ku buryo yuko umusaruro utera uca imbere. Mubiravye kumbure bizotuma umwimbu wiyongera. Turavyizera cyane gose kuko ihegitari zirenga 50 ahantu hasanzwe hamera kujya turizeye neza yuko umusaruro wagenze neza tuzazohabura n'imiburi itoni 50. Ariko bavuze bati aba bahora bahaba nabo nyene no kuhava gusa ariko ntibabomoye kugira ngo bandanye uburimyi ipampa ngira ngo muriteguriye kubahakira no kubaha kumuri bakatera ipampa ku buryo kojere ko ivyifuza. Twebwe nk'abahagarariye leta mu gisata c'ipampa turemeza neza yuko leta hari umuvyeyi kandi ko biri umwana rero yabishije mu ngofyi bayimuhekamo mu gihe bashatse kwikubita gashi bakaza tukaganira twebwe tuzobana tubakiriza yombi.